yo ntakubesha mpejeje kuri koda iyi video hafi iminota 40 aho 30 yose nsanga amajwi ntiyafashwe sinduguruye kajya kantu gafata amajwi sindashavuye ahubwo kubera ijambo ryino munsi kwa Mungu twize n'uburya hariho ibintu shetani ashobora gukora kugira uridoga uburashavura nako kantu rakimvuye ubugene ego rero shetani ntiyangeze ko ngo hanyuma shavure ngo ibiki nibikamba ngo cempeba gukora iyi video kubera iyi video yari video nyiza ni video nyiza yakamaro y'agaciro ego rero ubu ndibaza amajwi ariko arafatwa atafashwe naho ndasubira tena kubera iyi video ni agaciro umurundi wese aho uherereye hose mu mahanga mu Burundi iyi video ni iwawe wirabe guhera ku mwanzo gushika ku mwisho ati ngomba kogera ishimo sinzi ibintu biriko biraba kumaze kubimenya aho kumaze kuvyumva mugari no musi ugiye kubimenya ego ndagarutse muri uwo mwake akazina abanyitwa ni Jimbe Diodone uri mushasha ntubagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntubagire kugira portage ati ngomba yuko iyi video uyirungikira mugenza wawe kugira nabo nyene ashobora kumenya ukuri ati ukuri aho ukuri kura nta handi naha nyene ino munsi nkuko ndabivuze ngo ati tugiye kuyaga n'abarundi n'umurundi ahaherereye hose ego uri murundi burya utse kugira thumbs up iyi video ni yaronka abantu 13 bayiravye bambe bayikunze bakagira thumbs up barundi nikonza kubiharura rero wayikunze uri murundi ugira thumbs up wayikunze naho cyane irungikira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri nguma ndabisubiramo ego rero musi habindi tugiye kuyaga General Neva Evariste Ndayishimiye president w'u Burundi bwiza Burundi bw'amata n'ubuki ngo ati Eden burya ngo ati hari abantu batandukanye hari usanga hari abarundi maze ugasanga nabandi nabo mu mahanga cyane ngira ababanyi kunuko ugasanga bari ko baravuga nabi bacokoza batuka bagirane mugano ugasanga wewe nanje umurundi ahahereye hose naho yo bari mu influencer kubera burya nabo bacokoza naba influencer nta na kimwe bavuga ngo ati barihorera ngo ati ubu bigiye guhagarara no bizohagarara gute nawe ugitinya gukunda igihugu aho kwikunda aho gukunda murundi mugenzawe cyane tuko tuvuga ngo ati indongozi kubera ngo burya ngo hari abatinya ngo kuvuga yuko bakunda ngira General Neva aho batinya kuvuga ibintu byiza by'u Burundi kubera baca bibaza ngo ati bari muri politique burya ngo ati nico kintu tutaza kukiyaga ko politique ni ibintu bisanzwe ni nk'idini burya igihugu kiri mu mahoro kugira vyerekanwe ni kubera umuntu aba yisanzura kugira vyerekane ko ahantu hameze neza ni kuba umuntu yisanzura ahandi utisanzuye uzosanga nabo abantu bacokoza umenga bariko baravuga vyo na hatana kimwe bariko baravuga kimarira akamaro umuntu ni kuvuga gusa ni guta impwemu zabo mugani nivyo turaza kubiyaga kumugani hinge tutangure kuri president burya rimwe na rimwe ndasanze ukuri hari umuntu yambwiye ngo ati burya ukuri kuragoye kuvuga hari igihe usanga bigoye kubera hari usanga naho wo kumenya ugasanga hari igihe usanga bigoye ko kuvuga ubwo nanje cyane ndamwishura ngo ati burya ni kwemera ukuri hakiri kare wakuvuga hakiri kare kugira niyo haba igihe cyo kwemanga yuko uri mukuri aho ugomba kuvuga ukuri ntuzotinye aho ntuzogira ubwoba bwo kuvuga ukuri nyamba uri mukuri uzoheba arabahe ubuzima bwawe bwose ngo ati ngo nivyone biri imbere uri umuntu asenga uravuga ngo ati burya ngo hazogira igihe usange uri umuntu asenga asanga barakubajiye ngo ati uri umuntu asenga wemeye ugasanga barakwisha barakugiriye nabi rero utari umuntu asenga ugasanga urabayeho uko nuko rero none utinya kuvuga ukuri hakiri kare ico gihe gitaragera umva ukuri kwawe kuriye mugana ko kare gaciye mwinge tugaruke mwibi ego president Neva mukuru w'igihugu cy'u Burundi ciza c'amata n'ubuki kirimo abantu beza babanye neza amahoro maze n'iterambere ibintu vyiza vyishi ati n'ubutahabayeho arabizi mugano ugasanga bariko baracokoza bariko bavuga utuntu tumwe burya nta gihugu gitafise tugorane
aho kitafise ibintu biriko biracamwo kiriko kiracamwo kugira kivyubake kibirengana. Igitoro ni kubaka kugira tubirengane. Ibindi biriho je ntashobora kumenya ni kubaka kugira tubirengane. Mugano bifata nk'uko umenga ni ibintu bizohoraho kugeza urumva naho uri umurundi aho umunyamahanga urumva ngaho nawe buri kuriganya. Ego ngo ati ni vyiza je mpora ati ngo si vyiza kugereranya aho kwidoga ibintu usanga biri mu gihugu ko nuko kama wavyidoze. Gusa je mvuga uko kubera hari umuntu usanga ariko ara criticizing ariko aridoga ibintu ariko aravuga ibintu ugasanga yarenze n'imbibe. Rero yamaze kurenga n'imbibe uzosanga nawe yisanze ariko aratuka ariko aravuga igihugu camuvyaye nabi. Ugasanga nawe nyene yihaye agaciro gake. Ugasanga nawe nyene yisanze mu bundi buzima atarakwiye kubamwo. Ugasanga ni wa wundi nawe nyene aguma yidoga kubera birazwi yuko ari umuntu yidogera igihugu camuvyaye aho yidogera igihugu c'abandi uko nuko. Rimwe na rimwe ni vyiza kugira akamaro kuvyo widogeye kavuga ngo ati burya tubigejeje kunuku vyogenda neza. Aho burya ndafise icizero yuko ibintu bizorengana naho ibintu biriho ego turabitahura muga n'ivyatwese. Urumva ngaho zobura umuntu yidoga mukuri. Ego rero abantu ugasanga bariko baratuka umuperezida, abo bariko baravuga umuperezida nabi akantu kose, ugasanga akantu kose gaciyeho ntibabura amajambo yo kuvuga. Je hari video usanga ndiko ndaraba nkayiraba nkayumviriza okay nkabitahura uko nuko mugarira agenda kuraba uwundi muntu yariko aravuga ivyo avuga ugasanga sinzi ngene yabihinduye sinzi ngene yagize ente ugasanga byose nibibi ukavuga none byagenze gute. Naho ivyo bintu bitoba biriho barabivuga bakabimushirako bagashirako ibintu bitaza ntibiza kibaza none mugane hamwe nyene uvuga ngo ati burya hari abantu nyene bajejwe kuvuga ibintu nabi uko nuko naho boba bazi ukuri aho kuri bakamenya ukuri ugasanga birabagora kuvuga ukuri mugane bakahishiraho ububeshi bwabo. Ego ububeshi bwabo ugasanga ni bwone ati buri hejuru. Rero icambere na mbere mu gihugu hari amahoro. Iki nico gituma nagomba ko wotinya aho wogira ubwoba gukunda kuvuga igihugu cawe neza. Mu Rwanda na mbere igihugu kirimo amahoro. Ati ngo igihugu kirimo amahoro urumva umuntu arafise ubwigenge kwisanzura mu buryo bwari bwo bwose. Kuca kunda mu vyo yikorera uko nuko ni nk'idini. Ndibaza n'uwovuga ngo ati ngo burya nanje ngenda mu ntuze idini kanaka ngo kubera mugenzi wawe ayigendamwo ya. Uvuga ati je ngenda mwiyi naho ugenda mwiyo kandi murabitahura. Twese turabitahurana ugasanga nta umuntu wese abandanyije n'ivyiwe. Nene n'ibindi nuko nyene. Kimba ukunda umuperezida ukubaha umuperezida nkuko vyanditse muri Bibiliya mu Baroma 13 umurongo wa mbere. Ndawusoma mugani ndazi hari abantu baca bakupa kubera ari ibintu vy'Imana. Batagomba kumviriza ibintu vy'Imana mugani hinge tugaruke kwibi. Bivuga ngo ati burya ni kubaha indongozi, kukurikira indongozi, kumvira indongozi. Mugani ngaho ni mu ncamake. Rero ni vyiza gukunda aho kubaha indongozi. Ni nk'umuvyeyi, burya umuvyeyi wawe ntiwokwemera yuko mugenzi wawe umuntu wari wese azaramuvuga nabi, amutuka. Je ndibuka ndi muri ngira mu wa 6 hari umuntu yavuze nabi mama uwo munsi yaravuye amaraso. Ngane sindiko aravuga ngo ati ngo kugwana nivyo nyisho oya burya muri abana hari umuntu avuga nabi mama wawe ugasanga aho akavuga nabi wo muvukana ugasanga nyene muriko murakubitana mugani ivyo si vyiza mugani turabana mwiki gihe twarisumbuye hari ubundi buryo rero bwo kugira bwo kuvugana n'uwo muntu ukavuga ati burya ivyo bintu uriko uravuga si vyiza burya aho hantu urakurabesha kandi urikurambeshera umuvyeyi wanje nanje urazi ko nkunda umuvyeyi wanje. Ego naho izi ngorane zoba ziriho uko nuko ndizera nawe nyene ntavyo agomba ahubwo ariko ararondera ngene yo bikemura izi ngorane zikavaho. Vyose bizoja kumugaragaro nyamba ari ivyo anyamba atari ivyo tuzobimenya. Kandi tuzobimenya ku gihe cavyo. Ko nuko. Rero nuko birira umuntu atinya agirante ni vyiza kwemanga ico uhagazeko. Ni vyiza kwemanga ico ukunda, ni vyiza sinzi kare kwemanga ni vyiza kugira ishimo ku ndongozi ariyo yose ngombwa ari ubu presidence aho bikini bikoya
kubaha no gukunda abakurongoye mu buryo bwari bwo bwose. Ego ingara yacu tuza ngaha nkuko nabivuze ngo tutaza kuza ku bintu byinshi mugane si byinshi cyane. Imigambwe ico ni kindi kintu ndumva bariko baravuga ngo ati burya ngo umuntu arashobora kuvuga ngo ati genda kunda General Neva aho n'umuntu mwiza aho muriko maratuga igihugu ivyo bintu si vyiza ndiko ndavugira igihugu canje ndiko ndavugira umwene gihugu aba mu ico gihugu nkanje ndiko ndagirane ndiko ndemanga aho ndiko ndagira ishimo ryo kubaho hantu kuba mu ico gihugu canje kubera ni ciza kirimo amahoro uko nuko mugani ngo abantu bakaca bibaza ngo ati ngo wewe bwa wundi uri muntu uze mu mugambwe kanaka bakagomba kugushira mu mugambwe kanaka burya ngo ndakubwira ngo ati ahantu hari amahoro hari ubwigenge urumva ni ibintu bisanzwe kwisanzura kubera nivyo nevyerekana nivyo nevyemeza yuko aho hantu hari amahoro hari ubwigenge hariho democracy uko nuko navyo bintu bitariho ugasanga ukurikira umuntu umwe urumva si vyiza ninka kujya ndavuga ngo ati burya umuntu uzenya amadini umuntu wese afise idini atondako kandi hari abantu bafise abagenzi bagenda mu yandi madini kandi mugasanga muriko murakina umupira muri abagenzi bakomeye mfemfe mugano ugasanga hageze ku gihe cyo kuvuga ngo ati burya je ndisanzura mu bintu birikira ndisanzura mu muntu nkunda ndisanzura mu vyo mvuga uko nuko ugasanga niho naje ingorane urumva ahantu sindahatahura kubera mu Burundi bafise amantu uze amenshi amafise imigambo myinshi pari pehutu abasa frodebu aprona nambari uprona CNDD FDD maze na yandi reni nk'amashira hamwe buryo umuntu wese afise ishira hamwe akunda yisangamwe kubera harimo intuzenya ibintu ngira nawe nyene usanga bimuranga nk'akarorero ino hari aba Democrat akabaho n'abantu za n'aba Republican abantu usanga bavuga ati barasenga hari ibintu bimwe bimwe bagenda barabuza nk'ivyo bintu by'abapeduko nuko by'abagabo ku bagabo ivyo bintu byo kuza barakura abagore bakuramwe imbanyi uko nuko maze harimo n'ibindi bintu usanga nyene biri mu gisata ca leta bagomba nyene kuza barakuraho uko nuko ugasanga n'ibintu bikuguye aho usanga nawe ariko ne witonze muriwe nk'umuntu ugasanga nawe wisanze ngaho hantu denga hurisanzura kubera n'ibintu bisanzwe kubera hariho democracy harimo freedom hariho ubwigenge rero mu Burundi nuko nyene je niko ndabibona mugano ugitinya ukugira ahantu urumva aho hantu sinzi ko n'abarundi bakwiye kuhira nawe ukwiye kuhira rero nivyo birabuza ngo atabantu ugasanga kuvuga cyane ngo ba influencer kuvuga aho gukunda kugira n'abantu batuka abantu bacokoza Uburundi bacokoza umwene gihugu bone kubera iki biyumva ko bafise uburenganzira bwo kuvuga ivyo bintu mugana nawe ntugire ubwo uburenganzira bwo kuvuga ukuri aho ukuri bwo kugira ishimo kucuri kubera ni ikintu kiri mu maraso ntigizohinduka ntuzohinduka naho uzoba waravuke mu mahanga so wawe aho mama wari umurundi zokwa muri umurundi naho uzoba waragiye ukihindura iki ukaba umuzungu zokwa muri umurundi rero no kugira ishimo ryo kuba umurundi imigambwe n'imigambwe urabona nka CNDD FDD tumenga barasenga aprona nabo nyene ngira barasenga abandi senese sinzi ko basenga abo barasenga abandi ba pole pehutu ngira nabo nyene barasenga kubera mu Burundi bagizwe n'abantu basenga iyo ni migambwe si kintu uzenya si gihugu aho sumu president we no president agenda ku representinga kubera abantu benshi baba baramutoye kuvyumvira kuvyitekerezo yaseruye kubene gihugu rero migambwe ifise ivyumvira n'intuzera n'imigambi igomba gukora mu gihugu uko n'ubwo asanga haro nabene gihugu bashobora kubigira ko aho bashobora kubitahura bashobora kubikunda ugasanga nabo baramutoye hanyuma mu president nawe agakora iyo migambi yungukira wewe umurundi wewe murundi kazi aho uherereye hose nta bindi je niko ndabibona aho niko ndabibayemo mugane hari usanga hari akahise ngira gatuma abantu ngira bashobora kwiyumvira ukundi kuntu ugasanga arafise aratinya kugira
kwisanzura nk'uko hari amahoro. Hano hari amahoro umuntu niyisanzure bikwiye. Ego kubera nivyo vyerekana yuko hari amahoro. Mugani hinge turabe ngaha ibintu bitanu gusa, ibintu bitanu bishobora kukugira umupatriot, bishobora kukugira umuntu akunda icari, umuntu akunda igihugu, umuntu akunda umwene gihugu. Akunda igihugu. Icambere ni kumenya akahise. Kumenya akahise biragufasha. Gutahura akahise biragufasha. Naho kuba keza kabi nikone karanga akazoza kawe. Nikone kakwigisha kumenya aho uri. Gutahura ibihe ugomba kuba urimwo, ibihe ugomba kuba uzojamwo, aho wifuza kujamwo. Ni kumenya aho wavuye hanyuma ukarangura iyo uri kuraja ingene hameze. Nta bindi. Umenya kahise biragufasha cyane. Ni nka kujya wimukiye ahantu hashasha, ni ngombwa wimukiye nko mu gihugu gishasha, ni ngombwa umenye ico kirimi, umenye maze nakahise ngaho hantu kugira nawe wisange uri muri bo. Naho muba mutandukanye mugani wisange ufise akaranga ko kuvuga ati nawe uri umwene gihugu waho hantu. Nico gituma usanga abantu benshi baka ubwene gihugu, ni kubera bisanga babayeho nk'abo bantu bari ngaho. Rero ni kumenya kahise. Hanyuma cya kabiri ni kwizera. Ngira abantu bidoga cyane cyane uri umurundi yidoga gasanga wararenze imbibe uri umuntu nyene w'umwasuko nuko usanga atakwizera ngira ufise. Kwizera ngira ni guke. Burya akarorero nka bijya bintu Fabrice ariko arakora. Aho ibintu yatanguye gukora kuva kera. Nkakije kintu aho nka bijya bintu biraguha icizero cyo kuvuga ngo ati burya abarundi turashoboye. Burya abarundi maze n'ibindi tuzobishikako. Tuzorenga tugere kure kubera ibi bintu n'umurundi ariko arabikora n'abarundi bariko barabikora. None kubera ko ivyo bindi tutizera yuko tutobikora. Igitoro tuzokironka. Amahoro twarayarose. Ibindi vyose bizoza bukebuke. Nta yindi nyishu ni kugira ukizera hanyuma vyose bikaba fresh. Naho atakwizera urumva uzoba wa muntu nyene aguma handi nyene atabona akazoza, aguma gusa yiyumvira akahise, aguma yiyumvira ingorane gusa atabindi. Rero kugira icizero gikomeye hanyuma ukisanzura. Nkuko nanje niko ndisanzura kwintuze kwicana. Hanyuma ca gatatu ni kuba umwene gihugu mwiza, be a good citizen, kuba umwene gihugu mwiza. Burya uzorabe ari ijambo anyumba 10 ni Giswahili. Umuntu arongoye ngira nk'inzu 10. Hajya habaye umuntu umwe akaba ntangondwa akaba umuntu nyene atumvikana n'abandi. Aho usanga vyandukije n'abandi ugasanga nabo nyene ntibumvikanye. Ugasanga n'abandi ntibumvikanye, ugasanga bose mwaho 10 nta numwe yumvikana n'ubundi, ugasanga naho bogira imigambi mwaho 10 nta kamaro. Rero ndagusaba uri umurundi aho tuye hose aho uherereye hose cyane cyane uri mu Burundi ni kuba umwene gihugu mwiza. Maze wanduze n'abandi. Kubera wanduje mugenzi wawe nawe azokwanduza uwundi yanduza uwundi, hanyuma usange mwese muri fresh mumeze neza. Tugiye mwijana aho tuba turi mu ntuze muri community. Tugiye mu bihumbi amajana urumva nk'iyo ni intara. Tugiye mu mamiliyoni bandukanije bameze neza, arabe n'igihugu bameze neza, urumva ico ni igihugu kirimo abantu bameze neza, bene igihugu bameze neza. Bizera, bakunda, bisanzura, batagira ubwoba gukwirikira ivyo bakwirikira mu buzima, batagira ubwoba gukwirikira uwo bakwirikira mu buzima, kubera vyose ni inyungu y'u Burundi. Ni inyungu y'umurundi. Ahatari inyungu y'umurundi naho ntaho uzokwisanga atari umuntu muri ku murongo umwe. Rero uzokwisanga mu bintu uzokwisanga keshi na keshi mu bintu vyiza uri umuntu mwiza. Atari umuntu mwiza uzokwisanga nyene mu bintu bibi udahinduje. Ego. Hanyuma icakangahe cakane no gukora, ni gukora. Gateza imbere umuryango, ugateza imbere umubanyi, ugateza imbere igihugu. Mugano bwa mbere na mbere urumva umuryango wawe umeze neza. Twese mu gihugu tuvuga ngo turakora nyambari y'imirimo rusangi, nyambari imirimo sanze kugira twigaburire. Urumva dukoze je nkakora nawe ujya gukora nawe ujya gakora, tukaba beshi intara ngaho izo bimeze neza.
dukoze tweshe miliyoni n'imiliyoni urumva igihugu kizoba kimeze neza. Ni gukora ugatora ukagira nte kubera izo ndongozi zikurongora ntuzozuba hatakamaro zikugirira zikumariye. Rero rimwe na rimwe ni kugira nawe akamaro ugiriye igihugu kugira ukagenda ukatora umuntu wumva muri ku murongo umwe. Hanyuma ica gatanu ari canyuma mugane burya hari ibintu byinshi. Ica gatanu kuvuga ngo ati ni kubihanahana, nyambara urukundo ruhanehane, nyambara amahoro yahanehane, nyambara ubumenyi hanahana, ubumwe hanahana, hama twese twisange tumeze neza kubera byose bitwungura twese nka bene gihugu nk'umurundi. Ibi ndiko ndabivuga gusa nk'umuntu asanzwe kubera je nta nakimwe ndigiye ku ibi bintu gusa n'ibintu nawe ushobora kumva ukabitahura mugaruka vyirengagiza kubera burya abantu benshi barirengagiza nabo abantu bacokoza ari abarundi urumva ni kwirengagiza ibintu bimwe bimwe gasanga bashize amaso ku bintu bibi atanuko bibamarira akamaro bitamarira akamaro n'abene gihugu bitamarira akamaro n'umwe aho borondeye inyisho. Hari umuntu yavuze ngo ati nyamba uri umurundi ukabura umurundi ukabura kwacokoza inzego zimwe ukavuga bajya abantu ntibakora ibi bintu neza. Fata nawe ugende witoze hanyuma ubikora ivyo bintu kubera ntinyungu ya twese uko gwidoga no kubera ubana ari kibazo cha twese ari kibazo cha twese genda ugikemure kandi bazugiye ukagivuga neza bashobora kugutora bene igihugu kubera bavuga ati burya muntu ngiragiye kugikora agiye kugironderera umuti nuko biri. Ego kubera umuntu wese afise ubwigenge afise kwisanzura mu gihugu afise amahoro afise iki rero nta gutinya. Ego nico gituma mvuga ati ngo ingwano ni ya twese, ingwano ni yawe ni ingwano ni wanje uri umurundi. Ni video ntiyabura umuntu ifasha gutahura ni kumenya ni kwakira. Ntuzokwishinga mu mwijima abandi nabo bariko baramurika batera baje imbere. Suko biri. Rero rimwe na rimwe ugatinya ngo ati baca bavuga ngo turi mu mugambwe. Ubundi uri mu mugambwe hakaba hari ubwisanzure bwo kuba mu mugambwe, hakaba hari amahoro bwo kuba ico ushaka mu Burundi. Je ndibaza ntibibuzwa. Je ndibaza ntibibuzwa. Bibuzwa ngo ati ngo wewe ntushobora kuja mu mugambwe kubera ubwo nuko. Ahone vyumvikana mugane kubera hari ubwisanzure ugenda hugenda. Basi nk'akarorero kubera usanga kenshi bitwaza ibintu by'amoko. Urabe basi nk'imigambwe imwe muri Amerika hari usanga bavuga ngo ati irimwe abagore benshi. None kimba hajya ahantu harimo inyungu aho kimba hajya ahantu harimo ibintu bitumbereje abagore bifise imyitekerezo nk'iy'abagore bifise imyitekerezo yo gufata abagore neza yo guteza abagore imbere yo kugirane none ndatogenda yari umugore. Je ndibaza nta muntu atogenda yari umugore. Uragenda kubera n'ibintu bikumarira akamaro bikugira neza uko nuko. Hanyuma umugore wese maze ugasanga nawe nyene arabironkeyemo naho atabarimwo nuko biri. Kwisanzura mu Burundi ni ibintu bisanzwe, gukunda icuri ni ibintu bisanzwe, icuri cyose ni ibintu bisanzwe. Ego ni gutahura yuko twese turabarundi ibindi navyo ni imiryango. Ego nkuko hari umuryango w'abazungu w'abashinguko nuko mu gihugu hari indi miryango byose nuko biri. Ngo ati tandukaniro niryo ubumwe bwacu. Ego ati mwigigiye hoho vyarakomeye. Ati ni ibintu vyiza. Ego akazina kanje manjwa n'ijimbire Dieudonné ati tuzosubira kubona niyo twabonana.